turashaka kubaramutsa tubifuriza n'ikaze muri kino gikorwa kiramutse kiba hano kuri bar Mutwenzi. Rero kandi turi muri salle ya Buja Night Club, ariko kandi tunabasaba n'imbabazi uno mwanya twabacereje, bazi ko mufise ibikorwa byinshi cyane ba muri mu nkabamenyesha makuru, tubazi ko mufise ama programme menshi muri surcharge cyane nk'ubu ari weekend, hari byinshi bari kwa muri mu, ariko mwahisemo kubana natwe bishika no masaha. Tubashimira cyane ko tunabasaba kandi n'imbabazi kubona twabatinzishije gutya. Rero igihe turi kumwe hano uno munsi ni kubereka muririmbyi si mushasha, ariko ku maso ya bamwe ashobora kuba ari mushasha kuko yatanguye umwuga wo kuririmba mu mwaka wa 2007 arabandanya gushika mu mwaka wa 2012 yarahagaritse gato aje mu bikorwa by'ishuri, ariko aragaruka kandi muri gospel gushika mu mwaka wa 2016 naho nyine arasubira ahagarika. Uno munsi rero yavuze ati reka ngaruke nje atari mu bikorwa by'abandi, ntari nyuma y'abandi izindi band ko yarakoranye muri myaka yose na Remesha Band yarongowe na Kakabone, yarakoranye na Bobona n'abandi bayirimbyi benshi bo muri kahise. Rero uno munsi avuga ati ndaje n'indi slogan cyangwa n'indi zina rishasha, aho yise ati music is Picton. Picton akaba ari izina ryiwe, abavyeyi bamwise Picton ndero nziza. Rero turi kumwe hano kugira ngo tugerageze kumwerekana mu bamenyesha makuru, abakunzi b'umuziki, bakunda umuziki bamubone biciye mu mbanesha kuri n'amaradiyo twahisemwo gutumira. Muri benshi cyane mu bamenyesha makuru, mu maradiyo, mu media ni menshi, ariko twahisemo mwebwe muri benshi, murabona ko muri bake twahisemo mwebwe kugira ngo kino gikorwa kibashe kushika kure, gitanguye na bake, ejo tuzokungeho n'abandi. Rero ni kubaha ikaze, nabona ko atari wenyene nka Picton, ari kumwe na Great Art Vision, nishira hamwe cyangwa entreprise ijejwe iby'isuku n'isukura. Bari hano nabo nyene nk'aba partenaire bumvise umugambi wa Picton, bavuga ati reka dumufashe dushigikire ibigo by'abanyamuziki, ko nabo nyene bama bari hafi y'abanyamuziki kenshi iyo habaye ama concert, habaye ama événement culturel, bafise ama service menshi bama batanga ama événement culturel. Nibaza ko mumaze kubona ama toilette mobile, ama toilette portable, abari mu ma événement atandukanye nibo bama bayafise mu ma activité menshi. Rero jewe ni Patrick Pajo niyo nkuru, muraza kuronka umwanya wo kubaza ibibazo kujanye n'indirimbo yiwe. Aza kwerekana uno munsi saha 12 iraza kuja ku mugaragaro indirimbo nshasha yise Habibi. Reka rero ndamuha ikaze, sindamuvugire byose, nawe atubwire parcours yiwe mu iramvuye, biographie, historique, carrière, kugira ngo mubashe kumenya, ariko kandi munamaza n'ibibazo. Turaza kandi kwakira bamwe mu baserukira Great Art Vision, kumure benshi nibo bwa mbere babonye umuririmbyi agize lancement officiel na entreprise imwe. Abavuga ati mbega entreprise ko tutayabona mu gushikira abaririmbyi. Rero nibaza ko baraza kutubwira impamvu bahisemwo kuba present, kuba kumwe na Music is Picton uno munsi. Murakoze cyane. Baramukije. Jenny twa Picton ndero nziza nkuko Patrick Pajo ahejeje kubibashikiriza. Nkaba twaronse opportunity yo kubatumira mwese juste tubamenyeshe ibikorwa byacu nyezina tugiye gutangura by'umuziki uno munsi le 21 août, akaba ariyo donc ku munsi twahisemwo tubone yuko ari wo munsi nyezina cyangwa umunsi nyamukuru twashobora guserura ku mugaragaro igikorwa cyacu ca mbere. Hama ico gikorwa naco kiza gusohoka cyangwa kiza kugaragara à 18h hano nyene niho kiba projecté. Hama nk'abandi umurundi, so kuba ndi hano no munsi ndi kumwe n'aba donc abana bahisemwo gushigikira Music is Picton. Sindi umwe muri Music is Picton, ni equipe yagutse iremwo mbere n'abatari hano cyane mu Burundi, mugabo ku bari hano mu Burundi bamwe bafatiriwe en plus de cela hariho na Patrick Pajo natashimye kukivuga jenda kivuga so reka nabo bashobore kuronka opportunity ko kwidondora ibikurikira, ndaza kwishura ku bibazo byanyu.
Spicton ariko kandi niwe muririmbyi novuga ari muri yo Music Spicton nk'umuririmbyi abandi se baririmbye abandi bari mu bindi bikorwa izindi service muri management muri communication muri design mu biki kugira ngo babashe kumushikira cyane rero nkuko yabivuze turafise Greater Vision kugira ngo nabo nyene kumbure bavuga impamvu bahisemo gushikira cyangwa kugira kuronka partenariat na Music Spicton na cyane gushikira Picton mu muziki murakoze cyane nkaba njejwe igisata ca marketing muri Greater Vision nkuko baje kubabwira igituma twahisemwo umuririmbyi sinzi reka ndabaha akarero gatonya kumvikana abaririmbyi barafise message bacisha mu ndirimbo zabo natwebwe turafise message ducisha mu gikorwa dukora rero message yacu na message y'abaririmbyi birahura birafise ahantu bihurira bikaca bituma dukeya hari ikintu bakunze kuvuga cyane muri terme z'abaririmbyi duo nziza ariyo bise kuba abapartenaire rero urumva igituma twahisemo nuko hari ico azodufasha gushikako hari ico azonadufasha dushaka gushikako biciye mu muziki wiwe alors urumva yuko Greater Vision Group dufise aho turiko turashika hamwe n'umuririmbyi wacu nkuko yagiye arababwira nibaza yuko mu misi iri imbere muzobona igituma kino kintu cahabaye ego murakoze na Picton nawe ashobora kugira icyo avuze Picton umuririmbyi turabizi ko twamye turira duti abaririmbyi barirebanga ugasanga umuririmbyi ntagira uwumuserukira cyangwa umuvugira twebwe turamaze gutahura ko umuziki ari business turamaze gutahura ko umuziki ari akazi gashobora kugutunga mu gihe witwaye neza mu gihe ufise abashobora kuguserukira cyangwa kuvugira kugira ngo akazi kawe kagende neza rero jewe sintanguye uno munsi kuba ndi kumwe n'abaririmbyi ndi hafi y'abaririmbyi nabikoze kuva kera kuva mu mwaka wa 2010 narakurira n'abaririmbyi batari bake rero ico njejwe nico nakoze kuva kera ni gupromotinga umu artiste promotion mu artiste mu promotinga nuvuga muri jambo rimwe mu promota wiwe ndaza kubishikako mu promota wiwe cyo ni cambere ica kabiri suko mu promota gusa naruke kandi nyuma suko mu promota gusa ku radio cyangwa ku ma televiziyo cyangwa ku masamiritsi no ku promota no kumuvugira imbere y'abamenyesha makuru ko jewe ndashobora gufatirwa sindonka umwanya canke simbe muri kakazi kanje ka promotion ariko nkegera mu bwa mama media wena mu promoting mwebwe mu mushikane kure dukoranye twese tugize ubumwe twese umuziki ntushobora kuvuzwa ku radio imwe cyangwa ku televiziyo imwe interview cyangwa ikiganiro emission nikiba muri hamwe gusa kugira ngo bishike kure ni partenariat ni media nyinshi zije hamwe kugira ngo umuririmbyi abashe gushika kure rero jewe nka jenyene nka promoteur umwe sinobishikako nakoye namwe bwe nk'abandi ba promoters sinokora ikiganiro jenyene ngo bishike kure atabindi biganiro ku yandi masamirizi ku zindi media bihari kugira ngo ashike kure ico ni cambe ica kabiri ndi hano ndi nka charge wa marketing kurondera isoko kumurondera isoko kugira ngo tumudandaze no mu artiste akazi kiwe kugakurikirana mbega yasohoye indirimbo imeze gute yasohoye amasanamu ameze gute kugira ngo tuyashikane kure abantu bayabone atari gusa baba fans b'umuziki batamba apana gusa baba DJ bavuza umuziki ku ma radio cyangwa mu ma disco cyangwa mu zindi manza ariko naba bagwiza tunga yama entreprise yama societe yifuza ko n'aba artiste kuko murazi ko benshi muri bajya barongora y'ama entreprise batanumviza n'amaradiyo canke bataraba n'amateleviziyo ko basanga bari busy muri business gusa baraba intérêt ya business rero kubona turi na hano washaka hano muri bar mu Twinzi bar canke hano muri nyubakazo Buja Night Club n'aba n'aba businessman kwenda batumere kuko turi hano nuko bazi kwigo by'abanyamuziki bishika kure hano hantu hahora harangurwa ibigo by'abanyamuziki rero na Greater Vision n'amasosiyete ari mu masosiyete menshi twagiye gusigurira kudandazamwo uno mu artiste kugira ngo bamumenye hama bemere kudufasha kudushikira kugira ngo babe bari kumwe natwe rero ni marketing ni business ni muri commercial kugira ngo uno mu artiste amenyekane ama entreprise amenye ejo nindi entreprise tari Greater Vision ni amubona izavuga iti
ujya muririmbyi harimo ikintu rero nibyo jewe njejwe muri mu ruhara rwo gufatanya na Picton cyangwa muri Music is Picton nico jewe njejwe ndi muri marketing ndi muri promotion yuno muririmbyi murakoze cyane ariko ni kibazo rero mu abajije Great Vision nabo nyine bashaka kuba kubishurira gituma bahisemo Picton murakoze jewe nta masezerano dufitaniye je ndi hafi cyane n'abaririmbyi uno munsi ndi kumwe nawe gushika igihe nzovuga nti ndagiye nta kinzibira nta kimfata nawe nuko bavuga ati pajo turakeneye no mwanya ejo turabona ubundi ashobora gukora ibyo by'iwawe bye nkaca mva sa kuva agashahara cyangwa amasezerano hariho amasezerano n'agashahara ndashobora kuba ndiko ndamufasha jewe novuga ko ninjiza ndonka ico ninjije. Avant de parler, il faut tourner la langue cette fois. Nariko ndatuna nigeze kuri 8 jewe. Ariko nocishura mu buryo butonya cyane gose kandi buri simple. Mu migambi twebwe dufise Great Vision turafise imigambi yo gufasha aba artiste. Hama ikibazo rero kicakiza ni kubera iki mwahisemo Picton mutahisemo abandi bose. Ngoma ndagwa karero kari simple cyane gose bera ucu bitahura cyane. Sinzi ko muza kukumva neza ariko mugerageze kugafata. Iyo ufise abagenzi benshi urashobora kuba ufise abagenzi benshi ariko ugasanga hari umwe mwumvikana bidasigura yuko bose atari abagenzi ariko ari abagenzi. Ukavuga ati iki kintu numva mfise nshaka kiri ku mutima numva ntanguranye gukorana n'uyu muntu cyo shika handi hantu kurusha uko no gikorana nuriya peut-être ndagitanguranye n'uyu ejo ujyazo gitahura hirya ejo ujyazo gitahura usange twese hamwe turakoze ikintu gikomeye. Rero muri Picton hari ico twamubonye ko gishobora gutuma uyu munsi icyifuzo cacu nkuko nababwiye nkitangura nti turafise message dushaka gutanga nawe arafise message ashaka gutanga. Izo message uko ari zibiri zihuye avec ico twe dufise ku mutima nico uwafise ku mutima turabona ko turiko turasahano hamwe. Rero niko no gisigura amajambo makenya sinzi ko bera wagitahuye ego ego okay sindi ndasura kandi akarorero nk'ubu Gabela twebwe ngerageje kuvuga gatonyi ico dukora twe dufise ama toilette portable sindi nko mu biteramo ma concert turakunze kuboneka kenshi murabizi yuko ahantu hahuriye abantu babiri batatu barakenera ubwiherero twaje kugira ngo tugwanye vya bintu byo kuja ahantu hinyegeje cyane. Rero twazanye ibintu bishobora gutuma uyu munsi Picton agize concert Bella cankwe Krista cankwe Alain cankwe Trésor cankwe nde wari we wese azaronke aho yiherera neza. Urumva Picton ahari twe tudahari ni kibazo kandi twebwe Picton ahari ntidushobora kuhaba bambe ntidushobora kuhaba turahaba ariko adani ntidushobora kuhaba. Rero majambo makenya hariho ikintu kiduhuza kiri hagati ya twebwe na Picton. Bella hari ikintu bita secret professionnel ariko nababwiye ni vuba muzokibona ego. Urakoze cyane Jean Patrick Kivodo. Ngerageje kukwishura reka ntangurire ku kibazo wabajije ubwa mbere cerekeye muri Remesha Band. Mbere ndakwibutsa ko nawe waciye muri Remesha Band kari cyo gihe twari kumwe. So Remesha Band jewe nayigendamwo à l'époque kuko hari kera igihe ntangura kujamwo hari muri 2007 abacurarangayo bari bakuru banje na cyane cyane wavuza guitar bass à l'époque yitwa Yoktani bataziranyuguta turavukana. So toute l'équipe de Remesha Band batemberera muhira baherisha n'abandi etc. sino baheza. So je nagenda muri Remesha Band
nka mutonya wabo ngiye gukurikirana ibikorwa byabo na niho nanje naciye nkura inspiration yo guhitamwo muziki na cyane cyane ndavye ukuntu umuririmbyi Honorable Kakabone ya performinga kuri scene narabikunda cyane na nivyo byanyigishije bituma numva afise envie yo kuba umuririmbyi mpagarara imbere y'abantu nkabashikiriza iciyumviro kiba kiri muri jewe. Icyatumye naco mpitamwo gushikiriza abantu iciyumviro kiri muri jewe ni kubera à l'époque mu Burundi hariho ibiza bibiri vyari bisasije inganda, hariho malaria na sida. Muri Remesha Band baravuze indirimbo cyane zo kugwanya ikiza sida hamwe na malaria, na nivyo bahagararira ko cyane. Ibiteramo byinshi bagendamwo naho yabari Brarudi batumiye wasanga bariko barashiramwo na cyane kugwanya ikiza sida. Rero nka mutonya wabona bakurikira mu bikorwa byabo vya buri munsi, urazi nk'iyo umuririmbyi ariko araririmba hariho abaza juste barabe gusa kuririmba, hariho n'abaza juste bige ibikorwa biriko birabera mu muziki, inyigisho ziriko zirigishwa ziciye mu muziki. Naco cyatumye mpitamwo nanje kuba umunyamuziki. Yabajije ikindi kibazo, wanyibutse ikibazo cya kabiri yabajije karangamutima ubu uzobandanya uziyangaje. Mbo jewe mu muziki ndiyangaje, uravye imyaka maze ndiko nditegura ni myinshi cyane, kandi engagement yanje si engagement shaka yuko igarukira hano, na niyo mpamvu nafashe umwanya wo kwitegura na kadundura cyangwa abarundi ngo kadundura cyampitamo kutumira kwanza bamenyesha makuru n'abanditsi juste manze ngaragaza icese ku mugaragaro yuko nje mu muziki. Sinje guhindura umuziki kuko umuziki tujuru witwa umuziki, kandi n'impamvu mpisemwe kubanza kubatumira imbere yuko ngaragaza igikorwa canje nyezina ni juste kugira nabazobona igikorwa canje canka baza kukibona inyuma y'isaha tuvuye hano bace babona yuko harimo passion. So iyo passion yanje rero si kintu gusa gifuye kuva muri mwijuru ngo kiramanutse no kwisi, oya ni kintu nafatiye umwanya ndategura ndandika, ni projet. Kubona nk'umuntu nka Page uravye akahise kiwe mu mwuga wiwe agahitamwo kuza muri Music is Picton akavuga ati je ndembeye kubashigikira aho nshoboye nzohashika, ino company kavuga ati turaje natwe tugushigikire. Ni bake bo bitahura kuko benshi bibaza ati gushigikira umuririmbyi ni mpaka umuririmbyi amaze kumenyekana, ahubwo reka gice kiba n'icigwa no kuzindi company zifuza gushigikira abaririmbyi bagashaka gusa ngo mpaka bashigikire umuririmbyi azwi. Oya, par contre ujya muririmbyi azwi ubu maze kubona ivyiwe, ariko ujya atazwi ni vyiza kwanza kumuyegereza kugira umenye ni giki azanye, ni giki avukanye, kuko hari ingabire nyinshi ziryamye zikeneye abazifasha. Nkuko Page yamfashije mutaramenya yuko idaire ndi muri ivyo mugabo wewe amaze kumenya ko ndi umuririmbyi, tumaze kuyaga, tumaze no guhurira no ku ma stage amwe yo muri karaoke, acavuga ati reka ndagufashe, aba ati reka tugufashe, hama nitwakorana n'abandi bazovuga ati bwa bundi ujya bamufashije ataramenyekana, none raba aho bigeze biraryoshe bisa neza. So ni vyiza rero gufasha umuririmbyi atari ngo mpaka abazwi. Aho ico ndacishuye na cyane kugira ngo ndamufashe ujya mu journaliste wo muri Bujahid TV Delicia Bella yari yakibajije. So akaranga mutima rero kiwanje mu muziki canke muri kariyeri yanje yo muziki so kurimba gusa indirimbo z'urukundo, harimo guhanura abantu, ukwigisha abantu kwigenza neza, kuko benshi muri no myaka babona yuko umuririmbyi ari juste gusa ngo kuririmba urukundo ngo abana batambe tubyine biherere ngaho. Oya, umuziki ni ikintu cagutse cyane. Umuziki kubatabitahura, umuziki urafite definition, kandi definition y'umuziki iragutse cyane, na niyo mpamvu mubona nahisemo kuvuga ati Music is Picton. So Music is Picton ni izina ry'iwanje biologique. Harabavuga ati music is life, harabavuga ati music is prosperity, harabavuga ati music is love, etc. Mugabe ibyo byose ugasanga vyubakiye ku muziki. Cavuga ati reko nitwa Picton, let music be Picton. Message. Okay, nari ndakishikako mugareka cenda kijako kugira tuganye umwanya. Yongeye arabaza ati mu muziki wawe tugomba turabe witwa Habibi, ufise message nyabaki, ni indirimbo y'urukundo, kandi indirimbo nayanditse avec des effets réels.
namajambo irimwe amajambo amwe mu majambo nayaga n'umukunzi wanje twari kumwe à l'époque mugabo urumva uno musi ntituri kumwe mugabo le fait yuko jewe nandika ibintu atari uko bivuye mu ijuru toutes les actions zimbayeko camfata ikaramu nkandika so iyo ndirimbo narayanditse ni indirimbo y'urukundo ni indirimbo irimwo séduction romantique juste ndiko ndamwemerera ivyo nari naramwemereye à l'époque kuko iyo ukundanye n'umukunzi muragira ama promesse yaro nabatanga amakado izo kado zikaba souvenir jere souvenir yiwanje muri urwo rukundo twari kumwe nayo majambo nahisemwe kumuririmbira no kuyashira ku mugaragaro kugira ngo urukundo rwame rwagutse no ku bandi bari muri relation romantique bibabere peut-être bigira ico bibongereje mu gutahura yuko iyo ukundanye n'umuntu ico mwayaze canke ico mwigeze kuyaga kitategezwa kuba amasigara cicaro kandi uri mu mudiho wa Zuki wakozwe na Magic Mix Koli hama amasana makogwa na Oli Black batazira udaga akora muri JC Production. Donc nibaza ko ku bibazo bya